y'intumwa 13 umurongo wa 36 riravuga ngo yamara Dawidi mu gihe ciwe amaze gukora ivy'Imana igomba arasinzira ahambya basekuruza hanyuma arabura. Haleluya, haleluya. Dusangirira ijambo rivuga ngo mu gihe cyawe uri gukora iki, mu gihe cyawe uri gukora gute. Niryo jambo shaka dusangire tuvugane ko batubwiye uyu mugabo Dawidi muri aya majambo dusomye. Uyu mugabo Dawidi wewe mu gihe ciwe yarakoze ngo ivy'Imana igomba hanyuma arasinzira. Nibatubwiye ko yapfuye hanyuma arasinzira. Natwe turi hano muri iyi minsi twaje kumara 2 y'igikorane. Umuntu wese iri jambo nagira nsabe ngo ntazove hano ataco rimwigishije. Yibaze nawe muriwe nimba Dawidi mu gihe ciwe yarakoze ivy'Imana igomba hanyuma agasinzira, nanje mu gihe canje ndiko nkora iki, nanje mu gihe canje ndiko nkora gute, ndiko nkora ivyo nde agomba. Haleluya, haleluya. Uyu mugabo Dawidi Bibiri iratubwira ko yari umuhungu wa Isayi, vya Isayi sivyo dukeneye kumenya, ariko ico nsoma mu ijambo ry'Imana nuko Dawidi uyu mugabo yari yubaha Imana. Yari yubaha Imana, yatoranijwe akiri muto, Imana imusiga amavuta akiri muto, yari afise bakuru biwe, wewe yari umuhererezi. Imana itoranya uko ishaka, uko yaba Imana itatoranya uko ishaka yari gutoranya bakuru biwe. Bakuru barabasoda bakomeye mu gisoda c'ibwami, mu kirimba barabasoda bakomeye cyane. Iyo Imana itatoranya uko ishaka nibo bari gutoranywa, kandi bari bakuze, bari barebare ngo beza cyane bakaranga. Ariko na Dawidi yari mwiza cyane wakaranga, ariko kandi yari umuhererezi. Ariko muri uwo muryango w'uwo mugabo yitwa Isayi, Dawidi abariwe Imana itoranya, kubera itarobanura ku butoni, itaraba ngo ifura, irobanura uko ishaka. Dawidi aratoranywa, amaze gutoranywa acagumaho. Yatoranijwe asanzwe ari umwungere w'intama. Yahari gutoranywa bari basanzwe arabasoda, ariko yatoranijwe asanzwe ari umwungere w'intama. Ariko mu bwungere bwiwe Dawidi yari umwizigirwa. Dawidi yaragira intama ari umwizigirwa. Haleluya. Yaragira intama yubaha Imana, yaragira intama ari umusore, umwana muto ariko w'umuhizi. Imana iramutoranya kubera imuravye, yarabona yuko imbere ari heza, yarabona yuko kazoza ka Dawidi arakadasanzwe, kubera muri we harimwo kubaha Imana, harimwo gutinya Imana, kandi yarafise ubuhizi budasanzwe, agashira Imana imbere no mu kuragira izo ntama. Kuko Bibiri iratubwira ngo niyo amadubu aje kumusahura ibitungwa, Dawidi yizigira Imana yiwe akavuga ngo mwizina ry'Uhoraho ndabitabagura. Agatabagura ayo madubu, agatabagura intambwe, yubasha Imana. Ni naco gituma Dawidi yashoboye kunesha na Goliyati, kubera ntiyagiye mu nguvu ziwe, yagiye muri kwa kubaha Imana, agenda yizigiye Imana, ababajwe n'ukuntu umuntu w'intakebwa, umuntu atubaha Imana ariko aratuka Imana y'Abisirayeli bari baratoranijwe nk'ubwoko Imana yiharije. Bimubabaje cyane, aragenda aratera intambuko nubwo yari muto, abantu bose bamugirira ikigongwe, bamugirira ubwoba, ariko aratera intambuko, aragenda atera Goliyati. Umugabo yari muremure, yari yitwaje inkinzo, yari yitwaje ibikingira igikiriza, yari umuntu muremure kandi w'ikigatanya. Ariko Abisirayeli bandi bari bamutinye, baramutinya. Ariko Dawidi aravuga ati ibi bintu sinshobora kuvyihanganira. Umuntu asuzugura ubwoko bwubaha Imana, umuntu akengera abantu bubaha Imana. Dawidi atera intambuko mu izina ry'Uhoraho, aragenda ahangara cya kigabo, ingabo z'abahizi bakomeye bakuze na bene wabo barimwo bahaguma batinya.
ariko arivuga amazina atukana, abantu bose barajugumira. Yatera intambuko n'imwe, abantu bakajugumira, ingabo z'abahizi zikajugumira. Ariko Dawidi kubera yizigira Imana aratera intambuko, akura kwa Abisirayeli agakengegwe, yica Goliyati, hanyuma asubiza agateka Abisirayeli. Haleluya. N'umwami Sawuli hari ku ngoma yiwe aranezerwa kubona ako gahungu gashoboye kubakura kwa gakengegwe. Nubwo abagore bamukwegeye, abagore baramukwegeye, baza kuvuza impundu nyinshi cyane ngo Sawuli yishe ibihumbi, ngo ariko Dawidi yishe indiri n'indiri. Urumva bavuza impundu, bitera ishari umwami Sawuli, bica bimutera kumwanka no kumutinya. Amaze kumwanka, bica bituma aguma murondera kugira ngo amwice, kubera yarabona yuko ari umusore w'umuhizi yohava mukura ku nganje. Ariko Imana yaramukingiye kubera yari yaramurobanuye. Ibiyo ndavyibutse menya ngo iyo Imana yakurobanuye ntushobora gupfa udashitse kuco yakurobanuriye. Dawidi nico gituma atapfuye, yarazigamwe. Dawidi yarahunze Sawuli akagenda murondera, ariko ntiyapfuye. Dawidi yabaye umugabo, yabaye mu ishamba. Usomye ibitabo bindi biravuga yuko yabaye mu ishamba imyaka 13 yahunze Sawuli umwami. Ariko Imana iramuzigama. Burya umwami yari kumurondera, kumbure agatinda kamutora kuko yagenda kumurondera ari kumwe n'ingabo z'igihugu kandi nyinshi, ariko ntiyigeze amuronka akaryo kugira ngo amwice, kubera yari yaratoranijwe n'Imana kugira ngo igihe gikwiye kigeze azoje ku nganji, hanyuma akora ivy'Imana igomba, hanyuma aze yiruhukire. Haleluya, haleluya. Uyu mugabo Dawidi ariko arahunga Sawuli, yahunganye n'abantu batagira agaciro. Usomye muri Bibiliya mu gitabo ca mbere ca Samweli mu gice ca 22 ku murongo wa 2, usanga yahunganye n'abantu ngo n'umuntu wese yari mu magogwa, abari mu myenda, ngo n'abantu bagendana imyidogo. Nabo bantu bahunganye ngo bashika abagabo 400. Abo rero baca bahungana na Sawuli bagenda mu ishamba. Aya majambo yanyigishije gute? Yuko iyo ugendanye n'umuhizi uba nkawe. Bahunganye na Dawidi, kandi Dawidi yari umuhizi. Urumva ko yajanye n'abantu ataco bamaze, abantu bari mu magogwa, abantu bafise amadeni y'abandi, abantu bagendana imyidogo kumbure y'ibitandukanye vyo mu gihugu bitandukanye, nibo bahunganye na Dawidi. Ariko baragenda iyo myaka bamaze iyo, nagira ndababwire ngo ugiye gusoma mu bitabo biri imbere, mu gitabo cya mbere c'ivyo ku ngoma mu gice cya 12 haradonda abahizi benshi ba Dawidi. Burya babahizi ba Dawidi naba bari mu magogwa, bataco bari bamaze, aba batara abahizi mu ntango, kubera bahunganye n'umuhizi, kubera bagendanye n'umuhizi. Mu nyuma zaho bagiye kurangiza ibihe, Dawidi yagiye kurangiza ariko agendana n'abahizi. Haleluya. Ariko agendana n'abahizi badasanzwe. Shengero ry'Imana, haleluya. Ndasabye muze muranyitabira, muze muravuga ngo amen. Haleluya, haleluya. Dawidi yahunze ari kumwe n'abantu ataco bamaze, ariko aza kurangiza urugamba. Ba bantu bose barahindutse abahizi kuko bari bagendanye n'umuhizi. Aya majambo ndayasomye, nagiye gusanga abantu twagendanye na Nkurunziza tutabaye abahizi, Imana izobitubaza. Turi kumwe gahemwe. Abantu twagendanye na Nkurunziza, abarundi babonye Nkurunziza, babana bo bavuze ngo abavyeyi nibo babizi, nibo bivuga, bo bibarutse ku buntu, kumbure ntibamubonye akanya kanini. Ariko twebwe abavyeyi, twebwe dukuze turi hano, twamubonye ivyo akora, turamubona uko yakoreye, uko yakoze mu gihe ciwe, uko yarongoye igihugu. Hari n'abamubonye imbere yacu akiri mw'ipora, akiri mw'ishamba, uko yakora. Hariho abana babitubwiye yuko ngo yari umuhizi, yari umuhuza n'abandi. Rero nagiye gusanga
aba bantu batari bafise icyo bamaze bo mu gihe cya Dawidi bagendanye nawe, ariko rugamba rukaza kurangira, ibihe bikaza kurangira barahindutse abahizi. None natwe twagendanye na Nkurunziza, nitutahinduka abahizi tuzoba tuvuga ivy'ubuhizi bwiwe ku munwa, ariko atavyo twabonye. Tugarutse kubivuga uno musi, kumbure urabona ko baguma babitwibutsa mu tuvideo mu biki, tubivuga ku munwa gusa. Uko aba bantu bagendanye na Dawidi bahindutse abahizi, na twebwe niko twari dukwiye kumera, tugahinduka abahizi kubera twamubonye tumwita ngo umuhizi Nkurunziza, ko twagendanye nawe tuba abahizi. Haleluya. Abanyamwumba niho muri? Abanyamwumba murahari? Duza ibiganza. Mwaramubonye Nkurunziza? Mwaramubonye Nkurunziza? Mwarakoranye ibikorwa rusangi? Mwaratambiye Imana hamwe? None murabahizi? Imana ibahezagire cyane. Natwebwe twese bandi nukuri tuze turamuvuga ariko ko ari umuhizi, ariko natwe twagendanye tuba abahizi. Ivyabaye kuri Dawidi n'aba bagenzi biwe bitubere akarorero. Haleluya. Ugendanye n'umuhizi nawe acika umuhizi, ugendanye n'umusuma nawe acika umusuma, ugendanye n'umusambanyi nawe acika umusambanyi. None twebwe ko twagendanye n'umuhizi dukwiye kurushiriza kuba abahizi. Nukuvuga ngo ivyo yakoze dukwiye kubikora incuro nyinshi, kuko we yaragiye yararuhutse. Na Yesu ubwiwe yaravuze ngo abazonyizera bazokora ibirengeye ivyo nakoze kubera jewe ngiye kwa Data. We yaragiye ntiyaragihari, Nkurunziza yaragiye ntagihari, ariko twebwe turahari. Mu yandi majambo dukwiye gukora vyinshi birengeye ivyo yakoze, kuko we yaragiye kuruhuka. Haleluya. Haleluya. Ijambo ry'Imana rero ryavuze ngo amaze gukora ivy'Imana igomba arasinzira. Amaze gukora ivy'Imana igomba. Mbega ivy'Imana igomba yakoze nibiki? Dawidi yarakoze vyinshi. Dawidi cyambere yaratinya Imana, yabaye hatinya Imana. Nabibabwiye yuko naho yaragira atinya Imana, yubaha Imana, ayishira imbere. Twebwe mu Burundi Imana twayishize imbere. Nibibi byo mu mpapuro gusa. Ndasavye barundi kazi gushira Imana imbere. Nibibi byo mu mpapuro gusa, bimwe biri mwibwirizwa shingiro, ariko bibe ivyo mu mitima yacu, hanyuma bive mu mitima tubigaragaze no mu bikogwa, kugira n'ayandi makungu yumvise ngo abarundi barashize Imana imbere, baze babona ivyo turiko turakora idukoresheje, baze babona ukugira neza kwayo muri kino gihugu, kandi nta bandi izokoresha ni twebwe nyene, uhereye kuri se Barundi Nyanicubahiro Evariste Ndayishimiye niwe wambere izokoresha, na twebwe twese umwe wese ahaherereye, umwe wese n'ivy'Imana yamuhaye gukora. Hanyuma amahanga avuge ngo vy'ukuri abarundi barafise Imana. Ico nico cyari gikwiriye. Mugabo nta nivyo muri ko muremera, ko mutavuza muravuga ngo amen. Niho muri za muritabira ndabumve. Haleluya. Haleluya. Ivyuko twashize Imana imbere ni vyiza, biranditswe mwibwirizwa nshingiro ni vyiza, ariko none jewe nawe vy'ukuri Imana turayishira imbere? Imana turayubahisha no mu bikorwa dukora? Dawidi ko ivyo yakora yubahisha Imana. Dawidi yaratinya Imana ku buryo yatinya n'uwasizwa amavuta. Uyu mugabo Sawuli umwami nubwo yamurondera incuro nyinshi yararonsa akaryo yuko yomwica, ariko aravuga ngo jewe sinshobora gukoza amaboko ku wasizwa amavuta. Ico kiragaragaza ko Dawidi yatinya Imana, akubaha akongera agatinya n'abasizwe. Dawidi sindababwiye ko yari umweranda. Ntiyari umweranda. Usomye Bibiliya uzosanga aho yakoze ivyaha, ariko yari afise ikintu gikomeye muri we.
yari umuntu aciye bugufi, amaze kwitahura. Igihe cyose amaze kwitahura yaca asaba imbabazi, ntiyaguma aryamye mu byaha nka kumwe kumbure bikunda gushikira bamwe bamwe, ugasanga arakoze ibyaha eka nyene akabigendana kabiraramangana, umwaka ugahera, imyaka ingahe igahera, uri n'abakorera Imana buzuye ibyaha, abantu bagakora ubuzi buzuye ibyaha. Dawidi we wamaze kwitahura yaca asaba imbabazi, agasaba ikigongwe, akikumbagaza, asaba Imana imbabazi kugira ngo imubabarire. Kandi Imana burya ni inyembabazi, yamiteze ibiganza. Barundi bene wacu, ejo bikanakugora ugakora icyaha, sindagusavye ngo uze kuryama mu byaha, ubikanagushikira ukagikora, umenye ko Imana y'u Burundi ni inyembabazi, ni nyabuntu, itebakura kikagira ikigongwe cyinshi. Niyo Mana y'Abisirayeli kandi iyo niyo Mana yacu. Iyo rero ni inyembabazi, ni nyabuntu. Nivyakugora hindukirira Imana bicitwa vuba, ureke kubigumana, ureke kubiraramangana, ureke kubikorerana Imana, ureke gukora akazi wuzuye ibyaha. Ko twashize Imana imbere, burya twarayisotoye iri hano twarayisotoye, kandi burya tudashikije ivyigomba nukuri tuzobona ivyayo. Twarayisotoye. Nimuze rero tuyubahe. Niwakora n'icyaha uze wibuka ati Imana y'u Burundi irambona, twayishize imbere irambona, hanyuma uce bugufi usaba imbabazi, kandi tube abihanira kureka. Nitwihana tuba bihanira kureka ibyaha. Imana idufashe cyane. Haleluya, haleluya. Nariko ndavuga ko Dawidi yubaha Imana, hanyuma agaca akora ibihwanye n'ivyigomba. Icoma kw'Imana twayigize iya mbere mu Burundi, imbere y'ibindi vyose, imbere y'abandi bose, akaba ariyo turondera kunezereza mu vyo dukora vyose. Dawidi igituma yakoze ivy'Imana igomba, ikintu cyose yarondera kunezereza Imana. Nivyo abakurongoye cyangwa abagukoresha bagushimiye ni vyiza, ariko ukore vyose kugira urondere kunezereza Imana. Nagira ndakubwire ngo ivyo uzokora unezereza Imana, abakurongoye bazobishima nta kabuza. Burya Imana yamaze kubishima, igituma n'abakurongoye babishima. Imana yamaze kukwemera yuko uyinegereje, wakoze ivy'igomba, nta kabuza izokikwemeza n'ukurongoye, nawe nyene azobishima. Nimuze dukore vyose kugira ngo duheshe Imana icyubahiro, dukore vyose kugira ngo tuyishimishe. Mbega ivy'Imana igomba ni biki? Reka mvuge bikeya. Icyambere, Imana iragomba ko twama turabakenguruka mu gihugu cy'u Burundi. Nivyo Paulo yandikiye abitesalonika mu gice cya 5 umurongo usomye kuva ku murongo wa 16 na 17 na 18, yarababwiye ngo munezerwe iminsi yose, musenge ubudasiba, mwame mukenguruka, kandi mwame mukenguruka muri vyose, kuko ari Imana ibagomba ko muri Kristo Yesu. Haleluya. Munezerwe iminsi yose, niko yababwiye. Ariko kandi naho munezerwa nibizana umubabaro birabaho, mwongere musenge, muce mushirako musenge. Ikigira 3 arababwira ngo kandi mwame mukenguruka iminsi yose, kuko ari Imana ibagomba ko. Haleluya. Mu Burundi Imana iragomba ko tuba abama bashima, abama bakenguruka. Haleluya. Tuba abama bashima muri vyose, nituba abagendanye imyidodombo nk'aba bantu bahunganye na Dawidi. Oya, tuba bashima, tubonye ibigenze neza dushime, tubonye ibitagenze neza naho nyene dushime. Imana y'u Burundi niba yimutse
naho twobona ikitagenze neza suko imana y'u Burundi bayimutse niho ibiri iri kumwe natwe. Niwagira ikikugoye bandanye ushime, niwabura nushime. Aya majambo ya nyene niyo yandemesheje, niyo yanshoboje kugira ngo nshobore gushima uyu muhizi wacu twese amaze kwitahukira. Nihagira uzibaza ngo nta nduru nashize ku munwa ngo nukubera ntamukunda. Naramukunda pe, ariko nsanga kumukurikiza induru yaruhutse amahoro. Numva ndashimye Imana impa kuyishimira kubera yarasinziriye, ntiyarapfuye, yarasinziriye. Haleluya. Yarasinziriye itiro ry'urupfu, kandi abasinziriye itiro ry'urupfu basinziriye mu mwami wacu. Abo ni rya jambo twasoma ngo Yesu azobazanana nawe. Haleluya. Nguko twizera ko Yesu yapfuye akazuka, abariko twizera yuko n'abasinziriye itiro ry'urupfu, abasinziriye mu mwami wacu azobazura hanyuma akabazanana nawe akabadugana. Haleluya. Haleluya. Nico cyandemesheje. Nibutse ngo Imana yadusavye kwama dukenguruka muri vyose. Nibuka ko ari Imana itugombako. Nivyo wabuze ukarira n'amahoro, n'amahoro ari kurongowe kurira, ari kurongowe gukoma induru n'amahoro. Ariko kandi nyuma y'iyo nduru garuka ushime Imana, garuka ushime kuko nyene biba vyanabaye mbere nta nico tuba duhindura. Burya umuntu yagiye aba yagiye nta nico hindura. Narabiravye ndavuga ngo ntaco ndi buhindure. Burya Imana yamugomwe ikamutwara nta kundi nyene byabaye. Reka jewe nsigare ndashima. Hanyuma nyene nahajya mu kumuhamba narashimye nti niwe utuma umuntu abaho, ni utuma umuntu apfa. Izina ryawe nirihabwa icubahiro kuko Imana niyo ikora vyose. Haleluya. Haleluya. Imana iratugomba ko abarundi ko twama dukenguruka. Impamvu yo gukenguruka abarundi zirahari, impamvu ni nyinshi cyane. Ivyo Imana yakoreye uburundi ni vyinshi cyane byotuma dushima. Gusa ingorane dufise twibagira n'ingoga. Abarundi turibagira kandi kwibagira biragahera. Kwibagira ukugira neza ko Imana twabonye ku Burundi, kwibagira ukuntu Imana yadutabaye, kwibagira ukuntu Imana iyo yadukuye n'uyu munsi aho tugeze. Twibuke ko uyu munsi ni muharura imyaka iheze tutarara rubunda, tutarara tuyerera n'intekera ku mutwe. Iki kintu kirakwiye gutuma dushimira Imana abarundi. Haleluya. Ariko akantu gato karaba imyidodombo, twabuze ibi byagenze uku, dushime tuyibwire ngo Mana waduhaye amahoro, nibi bitoro biriko birabura ejo tuzobironka. Haleluya. Jewe ndiba mu bwugamo bw'iteka banyakubahwa, burya niho muri vy'ukuri banyakubahwa. Muzi vy'Imana yadukoreye, ndasavye muze murantera intege. None n'abantu bahari bariko baridodomba. Tureke kwidoga, dushimira Imana. Twibuke ngo Mana waduhaye biriya, watugwaniye intambara muri 2015, kudeta ikarata. Burya kijya gihe ibijya ntivyarondera twebwe gusa, byarondera abarundi bose. Nta ubizi wari kuhasiga gatwe, nta ubizi. Yari kuba wewe cyangwa uwundi. Ntivyarondera twebwe gusa. Kubona Imana yaradutabaye. Nitwabona ibitagenda neza uyu munsi tuvuge ngo Mana warakoze kudutabara muri 2015. We wadutabaye niki tubuze uyu munsi ejo tuzokironka. Haleluya. Nibi tubuze uyu munsi ejo tuzobironka. Tubabashima mu Burundi turafise ivy'Imana yakoze vyinshi cyane, ibikomeye cyane. Imana yadukuye habi, yadukuye mu vyago vyinshi, yadukuye mu ntambara nyinshi, yaturuhuye twari turushe. Turafise impamvu yo gushimira Imana. Iyi nyene twagize ya mbere mu Burundi, turafise impamvu yo kwama tuyishimira. Mbere nagira ndabibutse yuko arico itugombako. Niki tugomba ko kwama tuyishima ibihe vyose, imisi yo kubaho kwacu twame tuyishima. Nivyo ibitugora ntibizobura, ariko ishimwe rigume mu mitima yacu.
hariho ibindi naho wogira ikikugoye uyu munsi, hariho ibindi ukwiye kwibuka ugashimira Imana. Kandi hari igihe ugogwa na kimwe ariko ibindi bice 99% birimeze neza, ugasanga umuntu ako kantu gatoya gusa, imyidodombo, gutuka abantu, ugasanga nivyo abantu barimwo. Oya, mu Burundi c'Imana itugomba ko nukwama dushima. Haleluya. Abemeye ko bagiye kwama bashima, twame dushima muri vyose. Rega ni kuneza yawe, bica biguha amahoro, bica biguha inkomezi, bica biguha inkomezi zo kubandanya urugendo. Ikindi kigira kabiri Imana itugombako kugira ngo tubikore. Erega nitwakora ibi tuzosinzira natwe nkuko Dawidi yasinziriye. Ikindi kigira kabiri n'amajambo dusoma mu cete Paulo yandikiye Timoteyo igihe cya 2 umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 4. Yaramwandikiye aramuhanura, aravuga ati mwana wanje Timoteyo, birakwiye icyo ndagusavye. Yari karamubwira uko bakwiye gusengera abantu. Mwame mwingingira Imana abantu bose, mubasengere, mubasabire. Arongera ko ngo ariko cyane cyane abaganza n'abashizwe hejuru kugira ngo twame mu mahoro dutekereje. Umurongo wa 3 uvuga ngo kuko ivyo ari vyo vyiza bishimwa mu nyonga z'Imana. Haleluya. Oya reka uwo murongo wa 3, ivyo nivyo vyiza vyemegwa, vyemegwa bishimwa mu nyonga z'Imana umukiza wacu. Haleluya. Mwumvise umurongo wa 3 kuvuga ivyo nivyo vyiza vyemegwa, ivyo nivyo vyiza bishimwa mu nyonga z'Imana umukiza wacu. Igomba ko abantu bose bakizwa bagashika ku kumenya ukuri, abantu bajijuke, abantu bave mu buzimire bashike ku kumenya ukuri. Ukuri ni Kristo, ukuri ni jambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Ibi rero ni vy'Imana tugombako kwingingira Imana abantu bose. Mbega turasengeranira vy'ukuri? Iragomba mu Burundi ko tuba abantu basengeranira, abantu duze turasabiranira, twingingira Imana abantu bose. Ngo ariko cyane cyane abaganza, barundi kazi, turasabwe gusengera abaganza, turasabwe kwama tubashira mu maboko y'Imana. Ivyo ni vy'Imana itugomba ko ngo nivyo vyemegwa mu nyonga z'Imana, nivyo vyemegwa mu nyonga z'Imana umukiza wacu. Gusengera abantu bose, kubasabira, kubingingira Imana, ariko cyane cyane abategetsi bacu, indongozi zacu tukazisabira. Haleluya. Ariko nabo nyene bagahindukira bagasabira abo barongoye, kuko burya na Dawidi yarasengera barongoye. Usomye Mose yarasengera barongoye. Burya indongozi zirasengera abo zirongoye. Nkurunziza nyakwigendera, Mana yanje jewe ndi cyabona cyo kubihamya, yarasengera abantu, yarasengera abarundi. Atanguye gusengera abarundi narashobora kugenda iyo ngiye nkagaruka apfukamye, ariko arasengera igihugu mu gatondo. Imisi yose yaravuga ngo Mana ndasengeye abarundi n'abarundi kazi, agaca dondagura ivyo akeneye ko biba ku barundi n'abarundi kazi. Indongozi rero nazo ziragaruka zigasengera abo zirongoye. Ariko twebwe turafise devoir, turafise ni itegeko ry'Imana ryiza ryera ryeranda ryo gusengera abaganza n'abashizwe hejuru bari imbere yacu. Ivyo nivyo vyiza vyemegwa, nivyo vyiza bishimwa, nivyo Imana igomba. Niwakora ivyo vyose n'ibindi vyinshi, gukora ivyiza bitandukanye, kugirira neza abagowe, imfuvyi n'abapfakazi. Niwakora ivyo, inyuma zaho uzosinzira pe. Imana iragomba ko dufasha abagowe. Yesu ushima rero Imana igomba ko dufasha abakenye. Hari umunsi ngo Yesu azovuga ngo
karibu umuntu wanje mwiza, kubera hari igihe nari nshonje urangaburira, hari igihe nari nyotewe umivyonywa, hari igihe nari mwibohero uza kundaba, hari igihe nagenda gusa uranyambika. Ngo abo yabwiye karibu mu kuboko kw'iburyo baragwe ubwami bateguriwe, ngo bazomubaza ati mwami ni ryari nakubonye ushonje unyotewe ugenda gusa uri mu munyororo hanyuma nkagufasha? Ngo azobabwira ngo ko wabikoreye wa wundi muto yari hanyuma y'abandi, wa mugogwa wa wundi, ngo burya ni jewe wabikoreye. Gukorera umuntu utaravye ngo ni inshuti yawe, utaravye ngo ni umugenzi wawe, ivyo Imana irabiguharurako. Ivyo nivyo Imana igomba ko dukora, kandi tuzobihembegwa. Tuzoraga ubwami yaduteguriye kuva isi itararemwa, abakoze ivyo bikorwa vyiza Imana igomba. Rero uyu munsi ikibazo cavuga ngo uyu munsi we uri gukora iki, uri gukora gute? Dawidi mu gihe ciwe niko bavuze. Burya bavuze ngo mu gihe cawe ni gihe c'urunganwe rwawe cyane cyane. Urunganwe rwanje nukuvuga mu gihe canje, igihe ndiho nyene, igihe ndiko ndaruka, aba bana bato ibi biswi vy'inkona mu gihe cyabo nabo nyene barafise igihe cyabo, jewe ndafise igihe canje, nawe uri hano urafise igihe cawe. Bagumya banga bakenyera rugamba mbonera kure, mu gihe cyanyu muriko mukora ivy'Imana igomba? Ico ni kibazo umuntu wese ari hano yokwibaza, n'abarundi kazi n'abatarabagumya banga, umuntu wese avyibaze, turiko dukora ivy'Imana igomba? Kuko umuntu wese mu gihe ciwe akwiye gukora ivy'Imana igomba. Utanabikoze twese tuzobazwa uko twigenjeje mu gihe cyacu. Kandi by'ukuri birashoboka yuko ukora ivy'Imana igomba naho abandi vyoba vyabananiye. Dawidi mu gihe ciwe nimuhave mwibaza ngo bose ngo bariko bakora ivy'Imana igomba, haba namba. Ariko we Bibiliya iramushingira intahe ikavuga ngo mu gihe ciwe yakoze ivy'Imana igomba. Kandi uyu mugabo Dawidi Imana yari yaramushimye, yari afise ngo n'umutima uhuye nuko Imana igomba. Haleluya. Mu gihe ciwe rero akora ivy'Imana igomba. Si bose bariko bakora ivy'Imana igomba. Na wewe nturaba abandi, ni wirabe wewe ku gatwe kawe, wibaze ngo mbega ndiko nkora ivy'Imana igomba muri kino gihe? Ndiko nkora ivy'Imana ishima? Ndiko nkora ibinezereza umutima w'Imana muri kino gihe? Haleluya. Burya Imana yagushizeho kugira ngo ukore ivy'Imana igomba. Dawidi atoranywa, usomye muri kino gice nyene ca 13 aha mu vyakozwe n'intumwa ku murongo wa 22 haravuga ngo Dawidi yashizweho kugira ngo akore ivy'Imana igomba. Imana imutoranya ngo akore ivy'igomba. Burya na wewe watoranijwe ngo ukore ivy'Imana igomba. Aho uherereye hose uri serugo w'umuryango kugira ukora ivy'Imana igomba, uri inarugo mu muryango kugira ukora ivy'Imana igomba, wavukiye muri urya muryango nyene usabwa gukora ivy'Imana igomba. Ndongozi zacu harya nyene washizwe mu gihe nkiki, uhamagarirwa gukora ivy'Imana igomba. Mu gihe cawe nuzobazwa igihe c'abandi, ariko mu gihe cawe uzobazwa ca gihe wari kuri irya ntebe wakoze iki, wakoze gute? Ca gihe nanje nari muri irya ntebe nakoze iki, nakoze gute? Ca gihe cawe ugifise inguvu imwambonera kure, muri izo nkomezi muriko mukora gute? Muriko mukora ibinezereza abashefu banyu canke muriko mukora ivy'Imana igomba? Mu gihe cyanyu mu izo nguvu zanyu muzobazwa. Umugambwe uri ku butegetsi muri rusangi uzobazwa mu gihe cyanyu. Hamwe mwari ku butegetsi mwakoze gute? Burya nibihe byo nigihe iri teme batoye yanyoheye, nigihe cyuko umuntu wese yokwibaza. Kandi tuve hano dufashe ingingo ivuga ngo mu gihe canje ngiye gukora ibishoboka
nkora ivy'Imana igomba. Mu gihe canje ngiye gukora ibishoboka nezereza Imana, naho abandi vyobananira jewe ku gatwe kanje, jewe kubinyerekeye ngiye kugerageza gukora ivy'Imana igomba. Muri biro washizwemwo, mbega uri gukora ivy'Imana igomba, nivyo wahawe akazi n'abantu, mugabo sibo bambere bo kunezereza, sibo bambere bo gushimisha. Kora ivy'Imana igomba, kuko umuntu wese muri twebwe n'umukozi w'Imana hajyanye nakorera. Naho utoba witwa pastori, utitwa umuvuga butumwa, utitwa nde, oya uri umukozi w'Imana hajya nyene washizwe. Korera rero ibinezereza Imana, kuko hari umunsi uzobazwa, nanje nzobazwa, umuntu wese azobazwa. Dawidi wewe mu gihe ciwe yarikoreye ivy'Imana igomba, hanyuma arasinzira. Abakoze ivy'Imana igomba ntibapfa, barasinzira. Haleluya. Na Nkurunziza mu gihe ciwe yarakoze ivy'Imana igomba, hanyuma arasinzira. Twebwe dusigare turigwanako, dusigare turagerageza dukora ivy'Imana igomba, hanyuma natwe tuzosinzire igihe gikwiye kigeze. Haleluya. Ndarangije nsozera nsubiramwo rya jambo rivuga ngo niturire nk'abatagira ivyizigiro. Twaje kumwibuka Nkurunziza, tumwibuka dushima Imana, tumwibuka natwe twitegura kubitwerekeye, twitegure natwe twizere yuko uko Kristo yavuye akazuka, tumenye yuko n'abasinzira itiro ry'urupfu bapfa bapfiriye mu mwami, ariko nabo bazozuka bazanane nawe, bazanane na Kristo. Rero tumwibuka dushima Imana, nitumwibuka turira, twitegure natwe. Yarangije neza, yarangije asozera, ashira abarundi mu maboko y'Imana, ashira umuryango mu maboko y'Imana. Yasozereye neza, atahuka amahoro, araruhuka neza. Uba araruhutse ubutame bwiwe, araruhutse imuruho yarushe, araruhutse. Twebwe dusigaye ni twebwe bo kwiyumvira, ni twebwe bo kuraba uko tubayeho, kandi nitwagira imigambi yo gukora ivy'Imana igomba, tuzosozera neza, dusinzire nk'uko nawe yasinziriye. Dawidi atubera akarorero, yarakoze ivy'Imana igomba arasinzira. Na Nkurunziza tubera akarorero, yarakoze ivy'Imana igomba arasinzira. Hari n'abandi tuzi kumbure mu miryango bakoze ivy'Imana igomba, vy'ukuri igihe gikwiye kigeze barasinzira. Reka na jewe nawe muri kino gihe turimwo, umwe wese mu gihe ciwe, umwe wese, abana ibyo biswi mu gihe cyavyo, nimukora ivy'Imana igomba. Muri iyo myaka nyene, aba bajone mukuze muri mu bigero, nimukora ivy'Imana igomba. Twebwe abakuze dukora ivy'Imana igomba, hanyuma igihe gikwiye kigeze tuzoruhuke. Birababaje nkuko yagumye abivuga, gupfa si yo ngorane, ariko gupfa nabi, umuntu apfiriye mu byaha vyiwe, apfuye atacamaze, agafata camariye umuryango, agafata camariye abo yararongoye canke aho bamuhaye guhagarara, aho kugira icabamariye akiba gusa, aho kugira icabamariye akagenda gusambana gusa, gusambura n'ivyo abandi bubatse. Birababaje. Igikwiriye nuko mu gihe cawe nukuri birateye iteka, birateye iteka mu gihe cawe, n'uwuje akagusubirira akavuga ngo vy'ukuri ino biro ninjiyemwo, aha hantu nukuri yari yaragerageje, uwo nsubiriye yari yaragerageje. Kandi birashoboka umuntu wese urunganwe uko tungana twese, birashoboka. Kandi niteka ku bwawe, ariko rizoba niteka kwa busize. Iyo Nkurunziza dupfira nabi mu muryango, ndabizi ko mutari kuntumira. Noneho nibi bihe ntivyari kubaho, ibi bihe vyari kubaho, ibi bihe vyari kubaho. Oya tuvugana ukuri, ibi bihe vyari kubaho. Mwari gutegura indongozi zacu, mwari gutegura ibihe ngo twibuke uwadupfiriye nabi. Ntivyari kubaho, ntivyari kubaho. Rero nibisigura ngo yadupfiriye neza. Jewe ndashima Imana, Imana yarakoze,
yarakoze kumumpa, yarakoze ko yadupfiriye neza, n'umuryango turashima, n'indongozi zacu mubandanya gutegura bino bihe kugira ngo tumwibuke, twibuke ubuhizi kumbure yagize akiriho. Namwe Imana ibahezagire, twebwe umuryango turakenguruka, turabasabira ngo Imana yo mwijuru yami bahezagira, nawe tukabona ko yaduteye iteka. Rero nawe ni wakora ivy'Imana igomba mu gihe cyawe, uzoba uteye iteka umuryango n'abazosigara. Haleluya. Usomye mu bibiri urazi ukuntu baguma bavuga abantu bagiye bagirirwa neza ngo ku bwa sekuruza Dawidi. Haleluya. Kubera yakoze ivy'Imana igomba, abantu bagenda bagirirwa neza ngo ku bwa sekuruza Dawidi. Haleluya. Reka ngeza kimwe gusa, umuntu wese ari hano no musaba kwifatira ingingo, gufata ingingo, kwigira imigabo yuko ugiye gukora ivy'Imana igomba, ibinezereza Imana, ibihesha Imana icubahiro mu gihe cyawe, kugira ngo ducunguze umwanya umwete. Ivyejo ntavyo tuzi, nico gituma gukora neza duhesha Imana icubahiro ari uno musi. Mu nkundire dusenga Imana, muzoba mukoze. Abavyagiye mwo vyaguruka tugasenga, twisengera abarundi abari hano, abarundi twisengere kugira ngo tuba bakora ivy'Imana igomba. Kumwibuka, nimba hari iciza wabonye yakoze cagukoze ku mutima, tumwigane natwe dukore ivyiza kugira ngo dusigire iteka abo tuzoba dusize. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'icubahiro, uri Imana igira neza. Niwe ukorera mu mitima yacu ukaduha gukunda no gukora ibiguhimbara. We niwe wakoreye mu mutima wa Dawidi, arashobozwa gukora ivyo ugomba. Igihe gikwiye kigeze arasinzira, araruhuka. Wewe niwe wakoreye mu mutima wa Nkurunziza, arashobozwa gukora vya bindi vyose, hanyuma igihe gikwiye kigeze arasinzira, aruhuka ubutame bwiwe. Natwe turi hano Mwami, abaje muri kino gikorane, atari twebwe gusa mbere n'abarundi bose, udushoboze kwigira imigabo mu mitima yacu, gukora ivy'Imana igomba mu gihe cyacu, kukunezereza nk'Imana, kuguhesha icubahiro mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo igihe gikwiye kigeze tuzoruhuka ibikorwa twakoze vyiza, kandi rizosigare rirabiteka kubo dusize. Uzoba ukoze cyane Mwami, ko twashize Imana imbere, udushoboze kuyihesha iteka, kwama tuyishira hejuru, kwama tuyubahisha mu bikorwa byose dukora, uko bukeye uko bwije. Umuntu wese mu gihe ciwe aba umuhizi, umuntu wese mu gihe ciwe anezereza Imana, umuntu wese mu gihe ciwe akora ivyiza bishimwa vyemegwa mu nyonga z'Imana, hanyuma azoruhuke ubutame bwiwe asize iteka, ribiteka kuriwe no kubasize. Urakoze, turagushimiye Mwami, wamudushoboza kugushira imbere mu mitima yacu, mu bikorwa vyose, nibigume mu mpapuro gusa, ariko abarundi tukubahe, tugutinye, bizogaragarira mu nyifato yacu, tugira mu guheba ivyaha, mu kwirinda, niho bizogaragara ko tugutinya, tukubaha wewe nk'Imana twashize imbere. Urakoze, turagushimiye. Icubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.